Ndabaramukije mwese bakunzi bacu. Ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu gihugu cose. Ahazoba hakanye gusumba handi naho azoba ari mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura i Bujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu Kayanza hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera, Igitega mu ntara ya Gitega, mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke hamwe ni Bujumbura mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri °C 26. Ejo mu gatondo hategekanijwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 11 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.